kubera babaha gwagwa abandi bakabaha amata kino kiyaga bari bagihaye izina rya ikiyaga ugwagwa cyari kirero kikiri gitoya kugira kize guhinduka gifate izina ugwihinda bivanye n'ukuntu kuri kino kiyaga kwiriya kote hariya tubona hariho umwonga bitanya byamo uwo mwonga rero bitanya byamo uko amazi agwira niko uruzi ruca bihinda bivanye n'ukuntu amazi aba yagwiriye umva bace ruhinduka izina baca bagwita ko ari ikiyaga guhinda tumaze aho inyuma yaho kuva abazungu baje no mu 1986 niho bavuga yuko niho runo ruzigwa kino kiyaga cyace gifata izina ryuko ari ikiyaga cy'inyoni rakozwazo byavuye kuri amarecherche abo bazungu bagiye baraza bahaca babona ko hari inyoni by'ukuri zitari izino mu Burundi zahari iwabo zino zaje ino bamaze kubibona ikirikera baravuga ati by'ukuri hano hantu coba ikiyaga cy'inyoni rakozwazo mu majambo makeya ukuntu historiquement ukuntu byagiye biragenda kugira rugende rahindurirwa amazina nuko byagenze kuvuga ro kino kiyaga tugiye ku ngano yacyo ni kuvuga gifise amahectare 425 mugabo umushefu yatubwiye ati kubera wihinda rune kino kiyaga nyene kigenda kirihinda bavuga yuko ubu ararenga ubu turegereza hafi ya mahectare 600 ni kuvuga yuko hano naho impera irimo tuvuye hano ku Kaire gushika hari tuvuye harimo kilometero n'igice kino kiyaga kano Kaire nako mubona zino nyene zibako kariko bino biti zino nyene zibako gafise amahectare 3 muri kino kiyaga naho harimo amasamaki kandi twamaze kubabwira yuko nta mvuwe irimo kandi nta n'ingona isamaki irivre reka nukuvuga harimo ibyo bita izo bitwa amatarapia amakaraliance amakoke hamwe n'amakambale izo nizo zikuze kuboneka mu makino kiyaga ego tugiye nko ku bwoko bw'inyoni kumbure hariho bagiye kuraba hari inyoni zisanzwe ari izini wacu zo bitwa amawazo sédentaire n'inyoni zimva amahanga izo bitwa amawazo migrateur ni kuvuga yuko duhereye nko ku mawazo amawazo sédentaire zino ziwacu harimo izo dusangamo nka zino zinyanana bitwa ama ibisi kandi ziri ubwoko bubiri izera n'izirabura izo bitwa ibisi sacré na ibisi adada hagaca habaho n'ama gris cornet yo bavuga karimo aragenda abura mu Burundi imisambi hagaca habaho n'ama ehogar de befu zijya nyange zahoze zigenda inyuma y'inka aho hambere hakabaho n'amadandrosigne izo bitwa singifi hakabaho n'amakanardo hakabaho n'amakanardo ziyambata zo mu mazi hakabaho ama wadogambi ni bishuhe hakabaho n'ama martin pêcheur tunyoni turaho dukunda gutora gufata dukunda kuroba amasamaki turidumbukiza amazi twakabonye twakajimereye hakabaho izo bitwa ama marouette n'utunyoni duto twirabura dufise iminwa ya jaune canke iyitukura halabaho n'utundi tunyoni duto nyene bitwa amajakana d'Afrique muraza kutubona dukunze kuba turimo turatembera ku marebe turondera nk'ivyo turya nk'imibu canke udusazi n'utundi dukoko tugiye aho hariho n'izindi keshi tukunda kubwira abantu izo tubona hano kubera nk'ubwoko bw'inyoni hano bavuga ko buhari ni 196 mugabo ntago tukizibona zose izo dushobora kubwira abantu nizo dushobora kuba tubona nk'izo rero izo ziva hanze harimo
izo bitwa amaperika bazitwa ngo ningana inyoni binini vere mu kibonye cyuvuga ati kino byukuri ngira mu Burundi ntago ari cyo Burundi. Harimo nizo bitwa amakoromora nayo mu gutora ajya amasamaki aribira mu mazi akujya kwinzoka ikaza kwibuka yagafashe. Amakoromora bavuga ni imisovu mu Kirundi. Hariho izindi twita eho gusa siribitse kunda kuboneka mu ikote turaza kuzibona hano ego kuvuga mwizo ziva hanze. Turasangamo n'izindi bitwa igrete gazette. Igrete no kuvuga yuko utayizi neza aho havuyituranya n'inyange kubera yoyo isa n'inyange muga icyo bitandukaniye ko ifise umunwa wirabura n'utuguru twayo turirabura kandi igaciba iza kuba nini gusumba inyange. Bazitwaye ibisaba nyange mu Kirundi. Hano hariho n'indi nyoni aigle pêcheur. Aigle pêcheur no kuvuga ni inkona bavuga kari inkona yo ku mazi kubera ntagari nini cyane. Tuvuge tubirebye neza hano ni nk'umwami wa rino shamba kubera ahantu ibiri nta indi nyoni yegera. Bavuga ko ifungura amafi kandi iyo yabuze amafi ifungura nyene inyoni zigenzi zazo. Uyu munsi tubazaniye Lac aux Oiseaux uri Gwihinda niho twaje. Niyo dukomeza kuryoga cyane. Hariho inyoni z'ubwoko bwinshi gose cyane gose. Hariho amafi nizera zikomeza kuryoherwa ikamutangurana natwe ikiganiro ko watazi aho Gwihinda iherereye iri mu ntara ya Kirundo yagutse. Nibaza ko muri commune Kirundo, right? Ndababwije ukuri muraza kuryoherwa. Je natanga gutangara nabonye inyoni ntarimenyereye cyane abantu b'ibijumba niwe ndiko ndabwira niwe batanazibona ariko nibaza ko nitwatangurana iki kiganiro tukare tugiheza muraza kuryoherwa muraza kubona ibintu nitwagura n'igikoko nimukanguke. Oya kubera ko birajyana ibikoko byo birajyana nibijyana nimukanguke ngo kiraza kumujya. Oya nizera neza ko muza kuryoherwa cyane gose. Bari n'abagenzi banje turi kumwe bari yanye twazananye baje twaje mu rugendo nyene kugira tushobore kubereka ibigize igihugu cyacu cy'u Burundi vyiza bitatse igihugu cyacu cy'u Burundi kaze tugende tukurikirane inyoni nyinshi. Amafi tuyabona kubera ko ari mu kiyaga ndani ako tuza kubera ku bantu bayarovye. Hariho amatilapia amakoke amasangala baza kuryoga cyane gose. Gende muri kano kanya tugombe dufate kugira tubabwire kumure kahise kakino kiyaga n'ukuntu dusanzwe dukora mu kwakira ingenzi. Mu kubanza rero tubanza tukabidondora. Jewe ndi umugide touristique muga hariho na mugenzi wanje atashoboye kuba hafi akazina nkaba nitwa Hitimana Fidèle. Hakaba hariho n'abagenzi banje b'abashoferi akaba harimo uyu na mugenzi wiwe. Uyu nawe ni mukontabure kujya site touristique ya Lac aux Oiseaux akujya Gwihinda. Rero mu majambo makeya hano kahise kakino kiyaga hari abantu benshi baza batakazi. No kuvuga yuko kino kiyaga aho hambere gihe abakoroni batari bwazino cyari kiyaga gitoya. Izina cyari gifise no kuvuga yuko bivanye n'aborozi baba mu micungararo ya kino kiyaga muga kurekure. Rimwe na rimwe barashobora nko mu gihe cici baravu inka zabo haragera igihe zikabura bakabura ahantu baziragira ibibara byarumye canke bakabura amazi baziha kujya kuntu bavuga ngo bashoye inka bagacaro bagira ikijya kintu bitwa mu Kirundi ngo ni kugisha. Bakava iyo baba bakaza mu micungararo kino kiyaga kugira bashobore kuronka ahantu baragira inka zabo kugira baronke n'ahantu bazozuhira. Rero baje ino barakama bamaze gukama abanyagihugu basanzwe bino bakabaha amata. Abino nabo bari barateye ibitoki murabona kwijya mitumba ihaname kino kiyaga ariko n'ibitoki.
nabo roba baragana ugwagwa rujya gwagwa gw'ibitoki bagaca babaha umva barenshanje ni kuvuga rero kubera babaha ugwagwa abandi bakabaha amata kino kiyaga bari bagihaye izina rya ikiyaga ugwagwa cyari kero kikiri gitoya kugira kize guhinduka gifate izina ugwihinda bivanye n'ukuntu kuri kino kiyaga kwiriya kote hariya tubona hariho umwonga bitanya byamo uwo mwonga ara bitanya byamo uko amazi agwira niko uruzi ruca rwihinda bivanye n'ukuntu amazi aba yagwiriye umva bace ruhinduka izina baca bagwitwa ko ari ikiyaga guhinda tumaze aho inyuma yaho kuva abazungu baje no mu 1986 niho bavuga yuko niho runo ruzigwa kino kiyaga cyace gifata izina ryuko ari ikiyaga Kinyoni lakozwazo byavuye kuri ama recherche abo bazungu bagiye baraza bahaca babona ko hari inyoni by'ukuri zitari izino mu Burundi zahari iwabo zino zaje ino bamaze kubibona ikirikera baravuga ati by'ukuri hano hantu coba ikiyaga Kinyoni lakozwazo mu majambo makeya ukuntu historiquement ukuntu byagiye biragenda kugira rugende rahindurirwa amazina nuko byagenze kuvuga ro kino kiyaga tugiye ku ngano yacyo ni kuvuga gifise ama hectare 425 mugabo umushefu yatubwiye ati kubera wihinda rune kino kiyaga nyene kigenda kirihinda bavuga yuko ubu ararenga ubu turegereza hafi ama hectare 600 ni kuvuga yuko hano naho impera irimo tuvuye hano ku Kaire gushika hali tuvuye hari kilometero n'igice kino kiyaga kano Kaire nako mubona zino nyene zibako kariko bino biti zino nyene zibako gafise ama hectare 3 muri kino kiyaga naho harimo amasamaki kandi twamaze kubabwira yuko nta mvubu irimo kandi nta n'ingona isamaki irivre reka nukuvuga harimo ibyo bita izo bitwa amatarapia amakaraliance amakoke hamwe na makambale izo nizo zikunze kuboneka mu kino kiyaga ego tugiye nko ku bwoko bw'inyoni kumbure hariho bagiye kuraba hari inyoni zisanzwe ari izini wacu zo bitwa amawazo sédentaire n'inyoni zimva amahanga zo bitwa amawazo migrateur ni kuvuga yuko duhere nko ku mawazo amawazo sédentaire zino ziwacu harimo izo dusangamo nka zino zinyanana bitwa ama ibisi kandi ziri ubwoko bubiri izera n'izirabura izo bitwa ibisi sacré na ibisi adada hagaca habaho n'ama gris cornet yo bavuga karimo aragenda abura mu Burundi imisambi hagaca habaho n'ama regard de bœuf zijya nyange zahoze zigenda inyuma y'inka aho hambere hakabaho n'ama dandrosigne izo bitwa singifi hakabaho n'ama canardo hakabaho n'ama canardo ziyambata zo mu mazi hakabaho ama wadogambi mawadogambi ni bishuhe hakabaho n'ama martin pêcheur tunyoni turaho dukunda gutora gufata dukunda mukuroba amasamaki turidumbukiza amazi twakabonye twakajimereye hakabaho izo bitwa ama marouette n'utunyoni duto twirabura dufise iminwa ya jaune canke iyitukura harabaho n'utundi tunyoni duto nyene bitwa amajakana d'Afrique muraza kutubona dukunze kuba turimo turatembera ku marebe turondera nk'ivyo turya nk'imibu canke udusazi n'utundi dukoko tugiye aho hariho n'izindi keshi tukunda kubwira abantu izo tubona hano kubera nk'ubwoko bw'inyoni hano bavuga ko buhari ni 196 mugabo
ntago tukizibona zose. Izo dushobora kubwira abantu nizo dushobora kuba tubona. Nk'izo rero izo ziva hanze harimo izo bitwa amaperka. Amaperka bazitangwa n'ingana, ibinyoni binini vere mu kibonye cyuvuga ati kino byukuri ngira mu Burundi ntago ari cyo Burundi. Harimo nizo bitwa amakormora. Amakormora nayo mu gutora ajya amasamaki aribira mu mazi akujya kwinzoka ikaza kwibuka yagafashe. Amakormora bavuga ni imisovu mu Kirundi. Hariho izindi twita eho gusa siri zikunda kuboneka mu ikote turaza kuzibona hano ego kuvuga mwizo ziva hanze turasangamo n'izindi bitwa igrete gazette. Igrete no kuvuga yuko utayizi neza aho havuye ituranya n'inyange kubera yoyo isa n'inyange muga icyo bitandukaniye ko ifise umunwa wirabura n'utuguru twayo turirabura kandi igaciba iza kuba nini gusumba inyange. Bazitwaye ibisaba nyange mu Kirundi. Hano hariho n'indi nyoni aigle pêcheur. Aigle pêcheur no kuvuga ni inkona, bavuga ko ari inkona yo ku mazi kubera ntagari nini cyane. Tuvuge tubirebye neza hano ni nk'umwami wari no shamba kubera ahantu ibiri nta indi nyoni yegera. Bavuga ko ifungura amafi kandi iyo yabuze amafi ifungura nyene inyoni zigenzi zayo nyene. Ego irinjira nayo umva kubera kanura cyane iraraba mu mazi ikarubona iramanukanye nikarufata gacivayo irinjira amazi. Ego nkazimwe nababwira zitama murazibona ngeziri ziva Burayi izo zirimo ziraguruka ngaho. Ego izo rozi tora mu birebire zitora mu ijoro nico gituma nk'ubu zimeze nk'izinyegeje burya nizo zigurutse ni kubera zisa n'izikanze. Nk'ubu zavuye gutora kare mu gatondo ubu ziraryama ziza gusubira gutora mu ijoro. Ibiti navyo bino biti n'ibisandasanza nicyo bateye cyane byimeze ariko byatewe kera cyane. Muri market twavuga ko ni nk'ibiti kamanye n'ibyo ngaho byatewe akagashamba bakikarima. Turimo ibyatsi biri mu mazi biri ngaho binaga bivuye bivuye no ku ruhande cyangwa ibinaga bivuye nganye hagati. Ivyo birafise ico bita igiteketeke munsi mu mazi kimanuka hasi. Nkuko nkubona utwo tuntu turiko twibumbye tufunze ayo n'amashugwe. Nkubu izuba mwanya mu kintu ca 3 rimaze kumera nk'irikaze ryaka cyane araza kwisambura ribe move giyuguruwe. Hanyuma hageze ku mugoroba riraza kwiyugara. Bayitwa haje imbeho cagiyugara ayo n'amarebe amanifar cyo kimwe na Jacent do cyo kimwe na yirebe. Aha no kuvuga amafi aravyariramo yirebe nire hakibaza ibi biteza ku mazi. Kugira ngo mu kiyaga Tanganyika ako bene ibyo byatsi bibi bituma amafi adakura ibisa n'ibyo. Niya ni Jacent do harimo itandukaniro muri Tanganyika bijya bavuga byonona kiyaga na Jacent do. Keshi turakunda kuronka ingenzi reverend nkabiza gusa turakunda kuronka ingenzi zihageze kubera hariya isho ku musozi birahari bagaca batubwira ngo none koko harimo nga Jacent do kandi ngo tuzi ko yonona ikiyaga. Tuca tubabwira ati oya nagari ibyo ntimuhave mubyitiranya n'ibyo muri Tanganyika. Aya namane ni far mu Kirundi amarebe ni mubyitiranya kandi ibintu birafisa akamaro ku mafi aragenda agafungura ibyo bintu by'amateke bababwiye biri munsi byongeye na ry'amababi yabyo. Ego ibi biri mu bintu bikingira kugira ngo amazi ntiyononekare. Ibyo bateragiye canke n'ibiterano ariko ikintu bifasha iyo amazi abaye nka menshi igihe c'imvura ego birafata inkombe kugira ngo isi ntimenagurike. Ego turi mu kaga. Ikindi twokongera ko mwari mubajije aya marenga. Ego aya marenga ikindi kintu ahanini bavuga bayatereye urabona kugira isamaki naho ziba mu ruzi mu kiyaga hagariho zibyarira hariya ku nkombe z'ibiyaga ku nkengera. Kuvuga rero isamaki
ziragenda zikavyara mu iyo mizi yabyo niyo zigenda zigashira zikatamagi sinzi ko no depoza amagi yazo amazi kazogera igihe akimena hakavamo abana kandi nko kubona iki kiyaga ku metero 50 zose kuyaga dufise muri baruko bw'igihugu buri protege a 50 metero 50 nta myagihugu ari kure kujamo hose tumona hakujya hirya no hino hose ateye kwibiti umunyagihugu atiyezwa kuhakorera ahereye haruguru izo metero 50 ngo aho nyene turabona kano gasozi ko ngaha tugira tujeko mbega kano gasozi nabantu bakaremye cyangwa niko kiremye gasozi twese tukabona kutwizeye uko ari Imana yagasizemo hagati n'isi sico kimwe na biriya bihari biriya tuyire secondaire tuva hasi ari ibintu bita ibizuku biturbo hama rero maze kujika hejuru biri umuyaga nk'uyu urashaka kubikubita bigatembera mugabi yire nshobora gutembera ni isi kama nyene irimo rero umuntu ashatse kuza kwibakira nk'inzu ahindani kugira abane n'inyoni baravyemera birakunda ntabwo dufise mu majambo makeya nk'umuntu agerageje kwishura kubera ko kino kiyaga c'inyoni kuva mbe cyaranditswe wanashaka nubwo wogenda uvuge kurubuga mpuzamakungu niko toyivuga harazwi yuko ari ahantu hakingiwe kandi hari ibinyabuzima bihurumbirwa n'ingenzi muri makeya rero n'igihugu ari igihugu ntico kwemera ko hari umuntu yoza kuhubaka kandi baba bagize byinshi bonona baba bagushije igihugu muri makeya urumva ntago byemewe ko boza kuhubaka ego hano harimo amazu ya leta oya nta kimwe kirimo usivye akamirador akantu bubatse sous forme d'une antenne kugira byukuri umuntu aje aduge mashobore kuharaba neza ego nta kindi kintu cyubatse none ngaha ntibishika amazi akaba menshi nko kurya muri Tanganyika amazi ahora aba menshi akaduga aha ntivyigera bishika ngo amazi abe menshi hama aduge hari anyi canke ngo ashobore kwinjira muri iryo shamba riri ngaho kuvuga muri makeya mu gihe c'imvura ahantu asanzwe agera ubu mu gihe cici urasanga yaraharenze mugabo ntago bifata impera nini cyane nka kujya kuhatanganyika canke hagire byinshi bipfa oya no kuvuga irevre habayeho iyo myuzurira urabona ko amazi yari yongereye mugabo ntago bigera kuri rya rugero rwo kuri nka rya rugero Tanganyika igerako kubera kino kiyaga ni gitoya kandi nta zindi nzuzi zimena muri co kugira byukuri hashobore guca haboneka iyo tension nini ko amazi yongera kandi none kibazo amazi arashobora kugabanuka muci yego imvura yiyongera yari yongera ngaho muci aragabanuka none kilometero no bavuga ki profondeur no kuvuga kino kiyaga kiravaria ko kuva imisozi sumbana hanamiye kuvuga bisumbana mu manuka haraho hagati urahare hagute ni 30 metres ego hama dukunze kubona ibiyaga byinshi usanga tubisangiye n'ibindi bihugu iki kiyaga turagisangiye n'ikindi gihugu cyangwa n'icyo Burundi gusa kino ni cyo Burundi gusa Musanze kiri muri commune Kirundo commune Kirundo naho itari yagutse ujya hano ni muri commune Kirundo byonyene mugabo ni muri commune Kirundo yagutse mugabo tuvuze ko naho menga twatuvuze nabi kuko ubu muri commune mu ntara ya Kirundo yari isanzwe ari ntara ya Kirundo harimo ibiyaga 8 dufisemo ibiyaga 8 kuvuga mu ivyo biyaga 8 kino kiyaga kino kiri muri kubera yari province Kirundo igaca no mundi iza kuba commune Kirundo nyene kwa kino kiyaga kiri muri commune Kirundo kuvuga ntago kino nta frontier ntano kigera ku mpaka kuvuga mu ivyo sinzi mu ivyo biyaga rero byari bisanzwe biri mu ntara ya Kirundo turashobora kubabwira nabyo nta kibazo kuvuga bitangure nko ku kiyaga ca Gweru kiri muri commune Busoni cyo kiri kuri frontier kirakora ku Rwanda turafise ikiyaga ca Cohoha naco kirakora kuri kote ya Busoni
no muri Bugabira komine Bugabira komine Bugabira dusangayo kindi kiyaga ca Gacamirinda tugasangayo n'ikindi kiyaga bitanye na Gitamo tugiye muri komine Ntega dusangayo ibiyaga bibiri harimo na Rungazi na Mungere tugiye muri komine Bwambarangwe dusangayo ikiyaga ca Kanzigiri yego hamaro na kino rero ca Guhinda ariyo Rakozwazo ibiyaga 8 biri muri ntara ya Kirundo sinzi yuko musabwa tuza kwinjira indani kuri yire none abari ko barasoda ngaha mu kiyaga musanze muzinanye cyangwa n'abandi bantu abona barovyi tubarebye urabona bamo barasohoka bavamo oya bijya ya segonde twabwira iva bitembera umusozi n'uyu umusozi n'uyu aho naho kwinjira tuzavuga nakayire segonderi ibizuku biturbe bijya nimwe nakubwira amazi abaye menshi arabipusa haje umuyaga bikatembera nkakiriya twaciye ko hariya twashikira ko hariya kiya rero kimo kirayirere none ngana abamarine baba oya yaba ikibazo mu mazi bigenda gutya aba ikibazo mu mazi bigenda gutya ari ni ikintu twacha tugira nk'igisabo kuko abantu benshi hano baraza bakavuga ati none ko hari ubwato bumwe abaye ikibazo ubwato bwo cyabuza gusomba bwo cyabuva he